Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho twabateguriye muri uyu mugoroba, turi kuwa mbere kw'itariki ya 16 ukwezi kw'icenda 2024. Bamenyereye ko tubategurira kandi tukabageza ko amakuru avugwa mu gisata c'umutekano, agateka kazina muntu, politike, ubutungane, babivugwa mu kibano, vyatangajwe n'abategetsi, ingingo n'amatangazo bigena bene igihugu, amakuru avugwa hirya nino ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha amakuru hamwe n'ayandi tutibagiye ko tuba twabatohoreje mu masoko yacu ari hirya nino. Turamutsa hamwe mudukurikiye muri imbere mu Burundi, turaramutsa bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika, turamutsa abadukurikiye bari ku migabane ya kure, mwese turazi ko mudahwema gukurikira ivyo tubagezako. Ni umwanya w'amakuru agezweho kandi adasanzwe. Titre wabonye yaya makuru nukuri, tubisubiramwo nukuri. Mu Kibimba aho Perezida Evariste Ndayishimiye avuka ni muri komine Giheta, habaye inama rukokoma y'ibihangange vya CNDD FDD. Muti vyifashe gute? Amakuru dukura hafi y'abegereye Perezida Ndayishimiye haremeza ko mu mpera y'indwi iheze habaye inama idasanzwe hagati y'abajenerali bahoze bagwana muri CNDD FDD. Inama yabereye iwabo wa Perezida Ndayishimiye mu Kibimba ni muri komine Giheta nk'uko nabigejejeko. Isoko ryacu rero hariko harabera iyo nama ikaba yaragize ati iyo nama ntiyari isanzwe na gatoya, yatanguye kuwa gatanu isaha 11 z'umuhingamo irabandanya kuwa gatandatu gushika isaha 4 z'ijoro. Abayitumiwemwo vyari ibihangange vyahoze bigwana muri CNDD FDD. Nta muntu atahwanye yayitumiwemwo. Uwo yacinze intahe rero akavuga ko abo yiboneye ubwiwe harimo Perezida Ndayishimiye, harimo General Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika, harimo Reverien Ndikuriyo umunyabanga mukuru umugambwe CNDD FDD, harimo General Prime Niyongabo atwara igisirikare c'u Burundi, harimo General Etienne Ntakarutimana batazira Steve yahoze atwara iperereza, harimo kandi General Gabriel Nizigama batazira Tibiya, harimo General Joseph Ngendabanka batazira Bariyoba, harimo General Christophe Manirambona batazira wa Kenya asanzwe ari n'icegera c'umukuru w'igipolisi. Undi mu generali rero batazira Gifungu yahora muri Amerika hamwe n'abandi batandukanye. Biragoye kumenya neza ico bayivugiyemwo, ariko twebwe twumvise ngo ni inama yo gusubiza hamwe. Niko iryo soko ryacu ryagize ico ritangaza. Muri aya makuru rero byose tugiye kubibageza ko mu buryo bw'idonite. Ese Alain Guillaume Bunyoni yoba agiye kurekurwa? Iyo nama yavugiyemwo ingingo irabana na Alain Guillaume Bunyoni. Haribazwa kandi niba ari umugambi w'intambara, navyo tuza kubasigurira uko vyoba vyifashe muri CNDD FDD. Benshi bakibaza ngo niba vyoroshe ko basubiza hamwe ngiyo bamaze gucanamwo. Byose rero turaza kubibageza ko muri aya makuru, ntuze gucikwa n'iyo nkuru idasanzwe. Turaza kubagezaho n'izindi zitandukanye twabatohoreje kandi tukabategurire birabana n'agateka kazina muntu hamwe n'umutekano, ntuze gucikwa. Iyi ni imbonesha kuri Hejuru TV, vyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wavyondako. General Perezida Evariste Ndayishimiye, Reverien Ndikuriyo, General Prime Niyongabo, General Etienne Ntakarutimana, General Joseph Ngendabanka, General Christophe Manirambona, bose mu nama idasanzwe yabereye muri Kibimba aho ni muri komine Giheta. Muti byari vyifashe gute? Se Alain Guillaume Bunyoni yabagiye kurekurwa? Kuri iyo nama yaratubiyemwo General Gabriel Nizigama batazira Tibiya na General Etienne Ntakarutimana batazira Steve. Ni ikimenyetso cerekana ko bishoboka ko iyo nama yari ifise intumbero yo guheza indiyane zimaze igihe hagati y'ibihangange vya CNDD FDD. Kuva General Alain Guillaume Bunyoni, General Nizigama batazira Tibiya na General Ntakarutimana batazira Steve bakuwe mu mabanga muri Nyakanga 2022, hagakurikira ifatwa rya General Bunyoni muri Ndamukiza 2023, cuka cagumye kiba kibi cane hagati y'ivyo bihangange. Mbere binatuma mu banywanyi ba CNDD FDD hagome bihuha bitangwa mu ntamatama ko Perezida Ndayishimiye ashobora gutembagazwa umwanya wayo wose. Izi nzangano zarateye
ubwoba Perezida Ndayishimiye kuva hatanguye no kunuganurwa ko General Gervais Ndirakobuca na Reverien Ndikuriyo nabo bari mu biyunze ngo bagwanye Perezida Ndayishimiye. Gutuma ko bino bihangange vyose ku rugo iwe mu Kirimba ni inzira Perezida Ndayishimiye yibajije ko yomufasha gusubiza hamwe n'ibihangange imbere y'amatora ya 2025 maze abagumyabanga bajane mu matora bafatanye. Ikindi gitera ubwoba Ndayishimiye nuko izi njyane zikomeye mu gihe ibibazo by'ubutunzi bisa n'ivyamunaniye, amakungu akaba yarataye icizere yari amufitiye. Arabona ko aka atari akanya keza ko gusekana n'abakeba biwe muri CNDD FDD. Kimwe mu bibazo bitoroshe Perezida Ndayishimiye ategerezwa gutorera umuti ni ingene azorekura General Alain Guillaume Bunyoni aherutse guhabwa igihano co gufunga ubuzima bwose mu kunyarwa n'amatungo yiwe, mu gihe General Nizigama na General Ntakarutimana bagarukanywe mu ruhongore. Ntivyoroshe kugomeza mu munyoro wo vyitwa ko bo bari basangiye umugambi wo gutembagaza Perezida Ndayishimiye naho bo barahagaritswe. Bunyoni rero yasanze mu munyororo abandi basirikare n'abapolisi bagerezwa ko bagerageje gutembagaza Perezida Nkurunziza muri 2015 kandi nabo nyene bahawe igihano nk'ica Alain Guillaume Bunyoni. None Evariste Ndayishimiye azorekura Bunyoni areke abandi? Perezida Ndayishimiye aranatinya ko irekurwa rya Bunyoni rizotuma aca akomera agakundwa mbere akanahava ashikira intumbero yo kumutembagaza. Atarekuye Bunyoni naho bizogorana ko asubiza hamwe gushoboka neza. Haribazwa niba hari umugambi w'intambara kuko abahurikiye muri iyo nama yari ikomeye cyane kandi rukokoma yarigizwe n'abajenerali bakomeye. Iyindi ntumbero inama yoba yari ifise yo bijanye no kuvugana ivy'intambara ziri mu karere aho ubutegetsi bwoba bariko burategurana na Republika Iharanira Rusangi ya Kongo intambara ikomeye mu karere. Perezida Ndayishimiye akabona ko bihambaye ko abahoze bagwana muri CNDD FDD baba bafatanye mu gihe c'iyo ntambara. Mu nkuru rero tuzona basanga ku munsi w'ejo tuzoba n'ibimenyetso vy'imyiteguro y'intambara ikomeye biri mu gisirikare c'u Burundi. Ubwo biroroshe ko CNDD FDD basubiza hamwe iyo bamaze gucanamwo. Mu mateka y'CNDD FDD iyo bacayemwo ntibasubiza hamwe ahubwo haraba uruhande rwiganza rukanesha urundi. Niko vyagenze n'igihe Jean Bosco Ndayikengurukiye yatembagaza Leonard Nyangoma, niko vyabandanije Petero Nkurunziza na Hussein Rajab batembagaje Jean Bosco Ndayikengurukiye bageze ku butegetsi vyabandanije gutyo. Mu gihe Perezida Nkurunziza yikura ko ruhande rwa Hussein Rajab muri 2015 naho atandukana n'abiyamirije ikiringo ca gatatu bari kumwe na General Godefroid Niyombarebe n'abiswe abafronderi. Iyo CNDD FDD bakoze amanama bita yo gusubiza hamwe ni ivyo bita mu Gifaransa gagnant du temps, impande zose ziba zibona ko zitararonka inguvu zikwiye zo gusekana, rumwe rwose ruba rugiye kwiga uko ruzoruhira kunesha urundi. Muri kahise icabonetse nuko mukuru w'igihugu ari we akenshi atomborera mu kanya baba bihaye. Mureke tubihe iminsi, ku munsi w'ejo tukazabandanya n'izindi nkuru zigiye zitandukanye kuri iyo ngingo. Gira ico ushikiriza muri commentaire. Reka rero turabire hamwe birabana no kunyuraza abantu igihanga. Ese ninde ariko arabanyurunza? Kuwa mbere uheze hari ku itariki 9 ukwezi kw'icenda 2024 hari haramukiye kunyuruzwa Merase Ndayize yari amaze hafi imyaka ibirarongoye umutumba akagwema ya mbere muri komine Gihanga. No munywanyi wa CNDD FDD atarakundwa n'abatwara umugambwe yari yama ariko aratumwa ko mu mugambwe kwisigura. Yari yagiranye ikibazo na Olivier Nahimana twari imbonera kure muri komine Gihanga, rero akaba yamusaba guheba uburongozi bw'umutumba ngo haje muri umuna wa Olivier mwagiriza ko azutuma CNDD FDD itsindwa muri Kagwema. Mu bamunyuruje rero haravuzwemo umukozi w'iperereza witwa Lambert, haravuga Nestor Munezero batazirambike. Igihe Merase Ndayize rero anyuruzwa yahamagawe na telefone 671 ngo bahurire kwibarabara Route Nationale 5 aho rihurira n'irya 5 rya Gihanga. Iyo nimero rero twasanze ari yangenda hayo Jean Claude avuka ku Nava muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke, agakorera iperereza
kwerekeza muri komine Mutimbuzi. Merase Ndayizeye yatwawe n'abari muri kamyonete double cabine yera ifise ibiyo bitabona. Jean Marie Bizimungu ni umurwizatunga avuka muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza ariko akagira urugo ku Mutakura mu gisagara ca Bujumbura. Jean Marie Bizimungu akaba yaranyurujwe ku igenekezo ry'indwi ukwezi kwa gatandatu 2024 mu gihe yari avuye Igihanga ahitaniza imfungurwa abungere aca afatwa n'abambaye impuzu z'igipolisi ageze hafi y'ishanike ya Bujumbura yinjizwa imodoka ya taxi. Kuva ubwo nta gakuru kiwe haravuzwe abakozi b'iperereza Igihanga boba barabigizemo uruhara. Haravuzwe kandi n'umukuru w'iperereza mu gisagara ca Bujumbura bagerageje guhuvya abariko bararondera Jean Marie Bizimungu. Wa gatatu ni umwigisha witwa Guillaume Gahungu, ni umwigisha wa Itabu Gihanga yahoze aserukira umugambwe MRC Rurenza-Ngemero yaruka kwinjira muri CNDD-FDD ku igenekezo rya 17 ukwezi kwa kane uyu mwaka. Guillaume Gahungu yirirwanye n'imbonerakure Nestor Munezero batazira Mbike yongera baragoroberezanya. Saha zibiri z'ijoro Mbike yajanye Guillaume Gahungu ku ipikipiki batera baja kuri route nationale rya gatanu hamwe nyene Merase Ndayizeye herutse gufatirwa. Haravuga kamyonete Toyota Hilux double cabine yera yoba yagiye ijanye Guillaume Gahungu. Kubwo rero nta gakuru kiwe. Ku murango hari kamyonete zibiri z'iperereza zari zagumye zitembera Igihanga, imwe irabamwo n'abagiye kuraba neza urugo rwa Guillaume Gahungu. David Bamporiki ni umunywanyi w'umugambwe CNL ava mu Kogwema muri komine Gihanga muri 2015 yarigeze no guhungira muri Kongo ahunguka n'umuryango we muri 2018 abanje kuronka uruhusha rwa musitanteri wa komine Gihanga kugira yikingire. David Bamporiki akaba yaragerageje kwiyegereza Olivier Nahimana arongoye imbonerakure muri komine Gihanga ku igenekerezo rya 21 ukwezi kwa kabiri 2024. David Bamporiki akaba yarirwanye na Olivier Nahimana mu nyuma bajana gusangira icupa mu kirabo mu Kagwema. Aho naho David Bamporiki yakuwe n'abagabo bari bambaye impuzu z'igipolisi bari muri kamyonete Toyota Hilux double cabine yera ifise ibiyo bitabona. Kuva ubwo nta gakuru ka David Bamporiki. Jahuje n'imbona batazira Manyenye ni umunywanyi akomeye w'umugambwe CNL muri zone Buringa komine Gihanga. Ku mugoroba wa 29 ukwezi kwa mbere 2024 Manyenye ariko asangira agacupa n'abagenzi mu kirabo co ngaho i Buringa yafatwa n'abagabo batandatu bafise ibigwanisho bari muri voiture ya Toyota Spade risa n'ubururu. Akiza aho mu kirabo hariho imbonerakure zibiri zari zaje zicunga Jahuje n'imbona. Kuva ubwo nta gakuru ka Jahuje n'imbona batazira Manyenye. Ari kandi Samuel Mukeshimana ni umupastori w'ishengero rya Reyono muri village ya gatanu Gihanga. Igenekezo rya 8 ukwezi kw'icenda 2023 mugihe ariko arafyatuza amatafari ku Muzinda, Samuel Mukeshimana yaranyurujwe n'uwatwara iperereza mu ntara ya Bubanza ni Germain Tangishaka. Yamuhamagaye ngo afise ico amubaza aca yurizwa kamyonete Toyota Hilux double cabine yera ifise ibiyo. Abarafashwe gutyo. Pastor Samuel Mukeshimana akaba yaramaze hafi amezi abiri atawuzi yari ico gihe cose ariko arahohoterwa bikomeye ku cicaro gikuru c'iperereza Bujumbura. Yakubitwa abazwa amashengesho akoreye General Bunyoni Ngazo b'umukuru w'igihugu amaze kuba intere hamwe babona ko ageze ku kanyuma. Samuel Mukeshimana yabasohowe iperereza aja gutabwa kwibarabara Imana irakingaronka abamutora aravurwa arakira. Undi windwi ni Sindayiga yari umuganga w'ibitungwa zone Buringa muri komine Gihanga. Mu gatondo ko kwigenekezo rya 6 ukwezi kw'icenda 2023 Desire Sindayiga yabanje kuja kuraba inka zibaho i Buringa. Niko kuvayo aja kugura umuti kuri farumasi veterinary y'Uburinga. Mu gihe rero yariko araganira n'ugukora muri iyo farumasi niho haza umuntu ahamagara Desire Sindayiga ngo hari uwumurondera. Abamurondera yari Germain Tangishaka yatwara iperereza mu ntara ya Bubanza. Agishika mu modoka kamyonete Toyota Hilux double cabine yera ifise ibiyo bitabona. Desire Sindayiga yayinjijwemwo ku nguvu aba aranyuruje. Kuva ubwo nta gakuru kiwe. Ese ni bande bakora ayo marorerwa yose? Tubabwiye abantu indwi bose banyurujwe. Hari amazina amaze kuboneka rero muri bino bintu. Uwa mbere harimo n'imbonerakure
Nimbonerakure Nestor Umunezero batazira Mbike aramaze kuvugwa mw'inyuruzwa rya Guillaume Gahungu na Merase Ndayizeye. Mbike rero akaba azwi nk'inderetsi y'iperereza, avuga ko anakorera iperereza ry'umugambwe CNDD-FDD. Wa kabiri hari inderetsi y'iperereza yitwa Lambert iravugwa mw'inyuruzwa rya Merase Ndayizeye. Lambert yoba anakorera iperereza ry'umugambwe CNDD-FDD. Undi wa gatatu avugwa muri iryo nyuruzwa ry'abo bantu ni umukozi w'iperereza Ngendahayo Jean Claude avuka mu Kundava muri komine Buganda, agakorera iperereza muri komine Mutimbuzi. Aravugwa mw'inyuruzwa rya Merase Ndayizeye. Mu banyagihanga banyurujwe hari abo amatelefone yabo yabonetse ko yaciye akorera muri komine Mutimbuzi. Aravugwa mw'inyuruzwa rya Merase Ndayizeye. Abanyagihanga rero banyurujwe hari abo amatelefone yabo yabonetse baciye akorera muri komine Mutimbuzi, nka Guillaume Gahungu na Jean Marie Bizimungu. Ubwo Ngendahayo Jean Claude ariko arazikoresha, ico ni ikibazo. Uwa kane rero ari muri ivyo bikorwa vyo kunyuruza abantu ni umukuru w'imbonerakure muri komine Gihanga Olivier Nahimana. Yaravuzwe mw'inyuruzwa rya David Bamporiki na Merase Ndayizeye. Olivier Nahimana ubu yahawe kurongora imbonerakure muri komine yagutse ya Mpanda, ihuriramwo Mpanda, Gihanga na Rugazi. Abatwaye rero iperereza mu ntara ya Bubanza Jerome Tangishaka na Posier Bigiruhiriwe nabo nyene baravugwa mw'inyuruzwa ry'abanyagihugu bo muri komine Gihanga. Undi wa gatandatu ni Musitanteri Paul Ndayisaba wa komine Gihanga, aravuga ko afise uruhara mw'inyuruzwa ry'abo banyagihugu bo muri iyo komine. Inshuro zibiri zose vyaravuzwe ko abaje kunyuruza babanje guca mu biro vya komine kubona na Musitanteri. Aho ni nko mw'inyuruzwa rya Guillaume Gahungu n'irya Merase Ndayizeye. Duherutse kuronka amakuru avuga ko uwitwa Deo Nsabimana batazira Muhumure arongoye imihari ikomoka muri CNDD-FDD mu ntara nshasha ya Bujumbura, irimwo Bujumbura Meri, Bujumbura Rurare, Bubanza na Cibitoke. Yobanga ari nawe rero atwara iperereza rya CNDD-FDD muri ako karere kose. Uyu nawe ngo yarahawe kamionete Toyota Hilux double cabine yari ifise ibiyo bitabona. Uyu rero akaravugwa ko yoba ari mu batunganya inyuruzwa ry'abantu muri ako karere kose. Yamaze no gukorera cyane mu komine ya Gihanga, mu ntara ya Bubanza n'amabaye mu ntara ya Cibitoke. Bose rero bagizwe n'intakorwako ndetse nabo bakaba barazigize. Baravugwa rero ariko ntibigera bakurikiranwa ngo babazwe ivyayo marorerwa babandanya bakorera abantu bagiye batandukanye. Mu birabana n'agateka kazina muntu niyo nkuru irimwo twabateguriye. Reka rero tubandanirize kuri ibi ari navyo tugiye guhereza ko abashoferi bunguruza ahantu hagati mu gisagara bahagaritse imirimo. Imidwi yunguruza abo bantu n'ibintu hagati mu gihugu ikorera mu bice bitandukanye nko kw'isoko ya Kotebu ntiriko irakora no kuva kuri w'Imana igenekerezo rya 15 Nyakanga. Ivyo bibaye nyuma yaho hafunzwe bamwe mu bashoferi batwara imiduga yo mu bwoko bwa Probox kubera badugije ibiciro, bica bituma abandi bahagarika imirimo. Abanyagihugu rero bakenera kwiyunguruza bakavuga ko bitariko biraborohera. Ikinyamakuru BNP magazine dukesha iyo nkuru kikaba cagendeye ico gitoro kuraba uko vyari vyifashe. Mugihe leta y'u Burundi rero yasohora itangazo ribuza abashoferi batwara abantu n'ibintu canke transport en commun kwikikabukiza mu kuduza ibiciro, abashoferi b'aba Probox baciye bahagarika imirimo bavuga ko badashobora gukorera igiciro kimwe n'aba mahiyase ngo bobo batwara abantu bane gusa. Hadiri ni umwe rero mu bagize ico batangaza, akavuga ko bagize ubwoba kuko abagenzi babo baraye bafunzwe bongera bararihishwa n'ihadahabu ringana n'amafaranga 500 y'amarundi. Ayo mahera ni menshi cane. Ivyo rero vyateye n'akajagari kuri ico gituro ngo ntibakemenya neza n'umukiriya w'ukuri canke maneko. Kubw'ivyo rero bakaba basaba leta ko hoba ibiganiro mu ntumbero korohereza abose. Ku ruhande rw'abanyagihugu bobo bumiwe imirimo ya benshi isa n'iyahagaze. Melanie Ndayizeye ni umwe mu bavyeyi rero yagize ico atangaza. Yarungitse umwana we kw'ishure abayiga mu ntara ya Gitega. Abavuga ko amaze amasaha 3 ariko arondera imodoka yamutwarira umwana, asigura ko imiduga ihari ariko itariho irakora. Gwageze rero n'ububaza ukubwira ko atariko arapakira, ubundi nawe ngo ntiharagera. Ati ugiye ku majanse hoho harera nta miduga ihari. Kubwiwe rero ngo n'ivyabandanye ko abana bazocererwa mu mashure. Vyari bishitse mu gihe umwaka w'ishure watanguye
uwo munsi mu gihugu cose. Navyo rero ntibabona uko bigiye kugenda, bakaba basaba ababijejwe gutorera umuti ico kibazo gutyo imirimo iheze ibandanye. Turabakengurukiye cane ko mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'indi nkuru tuza kubagezaho muri uyu mugoroba ku ngingo zigiye zitandukanye. Hari vyinshi tugenda tubategurira, fyonda kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezako. Imana ibahezagire.